turakuramukije. Ndabaramukije nanjye. Match ya kabiri, intsinzi ya kabiri ku Runani, ubona izi seri zimeze gute za demi final? Ni seri ziryoshe, sinzi ko uvuze kuri twebwe. Yego, Ni seri ziryoshe kubera zirimo abakinyi bakomeye kandi zirimo ubuhinga bwinshi. Yaba KERN, nkuko mubibona harimo intensité nyinshi n'ingufu nyinshi. Novuga ko ni seri iryoshe cyane, surtout nk'ubu no bivuga nka je kubera twatsinze. Biraryoshe ko twatsinze, mais aussi two dukana n'abantu babizi. Ico bidufasha no gutera imbere, biratuma abakinyi bacu bevoriwa kwa intensité etu. Ni match ya mbere master difference ya 10, match ya kabiri mu difference ya 20. Biri facile ku Runani? Non, ni biri facile kubera bisaba inguvu. Gutsinda 10 points ntugire ngo ni ibintu vyoroshe, si ugenda gutora. No gutsinda 20 si ibintu vyoroshe. Ushobora gutsinda 20 ugasanga match kurikiye baragutsinze. Ni umukenyuro, barashobora kubona izi match zibiri vyo twabahaye bakavuga bati kaje kubikosora tubige turayico twozana kindi bakazana indi sura. Ikibi nuko twebwe twoca twijajara twibaza yuko ari ibintu vyoroshe. Twebwe objectif ni gukina match yose nkuko ari finale. Dutsinzi ya mbere dutsinzi ya kabiri ni kugira ninguvuga ngo dutsinde ni ya gatatu. Carte ya kabiri mwatsinze mu modo 5 points. Naza ko mwatsinze nka 3 points canke 4 points. Yego. Aho bahabaye ikibazo cyahe muri bagerageje gukina enjeu physique. Twe twashoboye kureponda kandi urabona yuko bari babiteguye kuva match gitangwa naho nyeye kumenga harimo akantu ka intensité nyinshi. Rero twebwe nibaza yuko ikibazo twagize twashoboye kureponda kuri ryantu ze yiwabo muri deuxième quart. Mugabo après twagerageje turiraba turavuga tuti nibiki ko biragenda neza nibiki ko aradukinira turaze gukosora muri ubu buryo. Je nibaza yuko nabo nyene nguvuga koresha deuxième quart zahavuye zigabanuka sinzi ko rukuru canke bavuye bahindura mugabo twe twagerageje natwe guhindura jeu tuvuga tuti komba ko kina physique tuje muri physique. Nabona yuko umengo ntashobora gukina match yose bijya intensity. Anye certain moment urashobora kulasha ukamanuka gatoyo ugasanga nabandi baraduze. Rero nibaza yuko twareponze neza turazemera na 4e carton. Antuka ka Perina kuri Baricom abajyaho klimagize muri izi playoffs ni muri satisfait n'umusaruro kwa gushika uno munsi ndi satisfait cyane. Experience yabiri kiradufasha mama agoye hari mama ucamwo ukavuga uti aha dukeneye experience kujera pression kujera abakinyi bari mu kibuga. Rero barabidufashamo cyane nka staff hama bikeneye ko binza amanota barayinjiza mugabo cyo ndabakundira sa abantu bari egoiste cyane nabantu bakinisha nabandi n'abakoye equipe barabakunda nabantu bazana amahari muri vestiaire hamba bakazana ubuhinga bafise bikadufasha kugira ngo dushobore gutsinda ama match. Muko muraba match ya Dinamo na Tigers urabona ko ni seri goye ni equipe zibiri zikomeye gose. Yego. Mwatanguye kubona ko muri nubwo moshika muri finale bitazoba byoroshe. Yego cyane kubera ijya seri match zose ndazira gukora izibiri narazitanguye nkaziheza. Ni vyiza kuraba match nkazijyanye kubera urigera mutuntu tumwe twinshi. Hama yaba Tigers yaba Dinamo ona yuko ni niveau iri hejuru muri sense ya engagement physique. Bako bakina ingufu nyinshi. Rero twebwe turitegura uwo tuzohura wese yaba KERN twayiteguye ingufu yaba Tigers Dinamo duhura wese twebwe twamatwiteguye. Rero nibaza yuko ubiravye iyi seri iragoye kumenya ushobora kurengana yaba ya Tigers meme ni iwacu kubera tuzisiganya ama match. Mugabo nkamwe twegima twarengana ndabona yuko bitazobera ibintu vyoroshe kubera urabona yuko harimo ingufu nyinshi ugiye utari nibaza yuko ushobora kubakomerekera nkuko babivuga. Muri izi match zibiri twabonye ko mwahaye umwanya utari muto abapeti ndabita abapeti abajene bakiri bato bose nta numwe atarakina. Junior ne batakinye match ya mbere muguno munsi yatanguye kandi yakinwa munini ni soke muri Runani mufise. Ni kubashira muri bain bamenyere bumvira icyo intensity ya playoff hama bamenyere ama match kwera match za saison hegiriye ni za playoffs ni ibintu bibiri bitandukanye. Kandi baraduhaye umusaruro baraduhaye ibintu byiza cyane muri saison hegiriye nawo bareka ngo bashire hanze tugoma muri niya continuity bandanye gufasha abana bacu kugira ngo babatera imbere. Rero sishobora kubabona ngo ndike kubakinisha ndaguma ndabapusa kugira ngo bumve intensity kubera ndazi yuko nibo Runani gwejo. Yego turagushimiye cyane. Ndabashimiye nanje.